Turabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro umutima w'ubugingo, amahoro y'Imana ashishikare kubana namwe mwese. Turabaye kandi ikaze muri kino kiganiro umutima w'ubugingo gisanzwe gitambutswa kuri imboneshakure yitwa Ntamvuridahita TV. Hanyuma uyu munsi ndafise ijambo ngomba ko dusangira namwe riboneka mu cete ca mbere Paulo yandikiye ishengero ry'Ikorinto. Turaza gusoma mu gice c'icumi caho dusome ku murongo w'12. Ariko imbere yuko dusoma aya majambo cyangwa se imbere yuko tuyasangira, reka tubanze twiragize Imana, dusenga Imana kugira ngo Imana ibane nacu muri kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi no muri ano majambo tugiye gusangira. Turagushimiye Mana nye n'amahoro, turagukengurukiye cyane kutwemereye kuba hano hantu kugira ngo duhuze ubugira kandi n'abantu bakunzi ba kino kiganiro basanzwe bagikurikirana uko bukeye ko bwije iyo gicishije kuri imboneshakure. Turaguhaye kaze rero ngo bane natwe umuntu wese umugende ruciye muri ino jambo, kugira ngo ku mpere ya kino kiganiro uko umuntu yarameze imbere yuko akurikirana kino kiganiro ntaze kwisanga umengo nta kintu na kimwe yungutse muri kino kiganiro. Urakoze ibyo ugomba byose bitubeko, izina ryawe gera Kristo Yesu no tubisabye, amen. Nkuko namaze kubibabwira rero, reka dusangire ijambo ry'Imana, tukaba tugiye kurisoma mu cete ca mbere Paulo yandikiye ab'Ikorinto, igice c'icumi umurongo w'12 wonyene niwo dusoma. Uwo murongo nawo uvuga ngo, nuko rero uwiyumvira ko ahagaze niyiyubare ntagwe. Dusubiremwo, nuko rero uwiyumvira ko ahagaze niyiyubare ntagwe. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi. Nano majambo dusomye tugomba dusangire. Aya majambo yanditswe na Paulo. Paulo nawe akaba yari yarigeze kugenda mu ishengero ry'Ikorinto, aragenda avuga y'ubutumwa, ahatanguza ishengero. Mbere aho ibitabo bisigura Bibiliya bitari bike bigenda byemeza yuko yamazeyo hafi ikiringo c'imyaka 2 muri rino shengero, kuva ritanguye gushika wewe ikiringo ciwe kirangire co kuba aha hantu Ikorinto. Hanyuma rero Paulo amaze kuhava, inyuma y'igihe yahamaze tumaze kumva ko cababa hafi imyaka 2, ngo hahavuye haza intumwa Petero ariwe atazirwa Kefa. Hanyuma nawe nyene arahavuga ubutumwa, ahavuga ijambo ry'Imana. Ahavuga ijambo ry'Imana mbere tubona ngo yaharonse n'abayoboke, yaronse abigishwa bayobotse inyigisho ziwe, nk'uko na Paulo mu gihe ciwe yamaze Ikorinto tubona kingana hafi n'imyaka 2, yahavuye aharonse abayoboke, abantu bihanye bagakizwa kubera inyigisho yigishije. Kefa rero ariwe Petero intumwa ya Yesu, araza nawe ahagira urugendo, ahamara igihe kanaka kitavuzwe n'abasesanguzi ba Bibiliya, aharonka nawe nyene ngo abayoboke, abantu bayobotse inyigisho z'ijambo ry'Imana yigishije. Hanyuma rero inyuma y'aho Petero nawe aviriye Ikorinto, havuye haza uwundi yitwa Apolo, Alexandre Apolo. Maze uwo Apolo nawe nyene ngo aje ngo yigisha ijambo ry'Imana, yigisha Kristo Yesu yabambwe. Mbere ngo uyu Apolo nk'uko abasesanguzi ba Bibiliya bavuga, ngo yari umuntu afise impano yo kwigisha, ngo yari afise impano ngo yo kwemeza, yo gukonvenka abantu. Ni ukuvuga ngo akwigishije kw'ijambo kanaka, ngo yari afise impano y'ubwenge y'igitangaza, ngo ku buryo ngo n'abantu ngo bari barasigaye ngo batihanye mu gihe ca Paulo yamaze Ikorinto, mbere ngo no mu gihe Kefa yahabaye, ngo kuri iki gihe ca Apolo ngo hariho abantu ngo bihanye, mbere twavuga ngo bari barabaye nk'intagondwa muri ibyo bihe byatanguye. Mugabo bivanye ngo n'ingene inyigisho za Yesu Kristo yazigisha Apolo, bikavana ngo n'ubwenge bwinshi yari afise. Kino gihe naco ngo mw'ishengero ry'Ikorinto cyangwa se ahantu Ikorinto hari ahantu ngo hateye imbere, hari amashuri y'ibya filozofi, hari ahantu hari incabwenge cyane muri ico gihe, ku buryo iyo uje kwigisha abantu baho bakuraba ubuhanga n'ubukerebutsi n'ubumenyi usanzwe ukoresha mu kwigisha. Kino gihe rero Imana ikorana na Apolo ariwe Alexandre,
ngo mu kwigisha kwiwe ngo yemeza abantu mbere ngo batari baremejwe n'inyigisho zagiye zirarengana. Ni ukuvuga mpwemu yera akorera muri Apolo, yigisha ijambo ry'Imana ahantu i Korinto, hanyuma ngo abantu barihana. Ariko mugabo rero muri kino gihe cy'uyu Apolo ngo abantu bihanye muri kino gihe ciwe, hari igihe c'amajambere, cyari igihe c'ubutunzi, cyari igihe business commerce iteye imbere, cyari igihe c'uko hari abantu b'incabwenge nyinshi, cyari igihe c'uko hari haguriye ibya filozofi, mbere ngo hari n'amashuri yigisha ibya filozofi. Ngo nibyo abantu barihanye. Mugabo ngo naho bihanye, ngo bihanye ukwihana twovuga ngo ni ukwihana kw'imirenza ko Imana yacu nidutabare, kubera yuko cyari igihe c'amajambere canke igihe c'iterambere. Ngo abantu bihanye, ngo hariho utuntu tw'utugesogeso batihanye. Hanyuma utwo tugeso rero ngo baratwinjirana mu ishengero, kwa kundi usanga umuntu yihanye akihana bimwe ariko ugasanga hariho ibyo atihanye. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo c'uno musi. Abantu rero ngo binjira mu ishengero, mugabo ngo hariho utugeso tumwe tumwe ngo batihanye. Hanyuma ishengero rero ngo habaho ngo no kwica ibice, ngo ryicamwo ibice, kubera yuko hariho abihanye cyangwa se umunago mushasha w'abantu bihanye. Mugabo ngo bihanye twovuga ngo kwihana kw'imirenza ko Imana yacu nidutabare. Abandi nabo bihanye mu gihe c'imbere yaba, kandi bari bihanye mu gihe ca Paulo kumbure na Kefa, wasanga hariho utuntu batumvikanako. Kubw'ibyo rero ngo shetani aca yinjira aho nyene, haca habaho ngo kwicamwo ibice guteye ubwoba mu ishengero ry'i Korinto. Aho haciye habaho umugumwe uvuga ngo twebwe ntimudukomange turabo kwa Kefa, kubera ko twihanye mu gihe cya Kefa ariwe Petero. Inyigisho twahawe n'ukwihana twahawe, twebwe ntimutubaze, ntimutunyigane, ntimudukomakome. Nimba mushaka ko tugenda nk'uko mwebwe mugenda, ibyo murabyihenda ko twihanye mu gihe cya Kefa. Twebwe turabigishwa ba Kefa. Abandi nabo ngo bagaca bavuga ngo twebwe turabo kwa Paulo. Ni ukuvuga ni ishengero rimwe ry'i Korinto ryemera Kristo Yesu yapfuye akazuka, mbere akaduga anwa mu ijuru. Ariko mugabo ngo habaho kwirema ibice. Abamwe bakavuga ngo turaba kwa Paulo, abandi nabo ngo turaba kwa Kefa ariwe Petero. Hanyuma abandi nabo ngo bavuga mbere ngo twebwe ngo turaba kwa Apolo, wa mwigishwa agezeho, turaba kwa Apolo. Hanyuma rero ngo habaho kwirema ibice. Mbere ngo habayo n'undi mugwi ugira kane bavuga ngo twebwe ntituraba kwa Paulo, ntidushigikiye Paulo, siwe twitirirwa, ntitwitirirwa Kefa ariwe Petero, kandi ntitwitirirwa mbere ya Apolo ariwe Alexandre. Ariko mugabo ngo twebwe twitirirwa Yesu, turabo kwa Yesu. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo c'uno musi. Muri ano majambo rero twasomye, ngomba ko dukuramo ijambo rivuga ngo wiyubare ntugwe. Imana yacu nihimbazwe. Twabonye Paulo yandikiye iri shengero ry'i Korinto, aribwira ngo nuko rero uwiyumvira ko ahagaze niyiyubare ntagwe. Imana yacu nihimbazwe bene data. Niri jambo ngomba ko tuvugana ngo wiyubare ntugwe. Ibi bintu rero byabaye i Korinto, ngo hakaba mbere n'ubusambanyi bw'agahomerabunwa mu ishengero ry'i Korinto, hakaba ibyaha by'agahomerabunwa mu ishengero ry'i Korinto, hakabaho amacakubiri yakatabonetse mu ishengero ry'i Korinto ryitwa ko ariko rija mu ijuru. Inyuma y'ibi byose byabaye, ngo ba bantu bari bararonse inyigisho mu gihe ca Paulo, ngo baciye bafata ngo barandika ikete, bajyandikira Paulo, baramwandikira baramubwira ati umve rero mukozi w'Imana, ishengero watanguje rimeze ukunuku, byahavuye bigenda ukunuku. Ngo baramuha amakuru yose y'ibiriko birabera mu ishengero ry'i Korinto. Bamwandikiye ikete, ngo bacare baramubaza ngo none kw'ishengero rimeze gutyo, mbega dukwiye kwifata gute?
twifate gute, tugire inyifato imeze gute muri kino gihe ishengero ry'Ikorinto rimeze gutyo, ririko rikorerwamwo ibimeze gutyo. Pawulo rero nk'intumwa y'Imana, nk'icariho, nk'umuvugizi wa Kristo, aca ngo yishura iri shengero ry'Ikorinto, yishura aba bantu bamwandikiye ca cete. Arabandikira, ukurikiranye amajambo yababwiye usangamo rero rino jambo rivuga ngo yemwe nuko rero uwiyumvira ko ahagaze, uwiyumvira ko wewe bimeze neza, uwiyumvira yuko wewe yakiriye Kristo Yesu, uwumva ko wewe umenga aracahagaze bimeze neza iby'urugendo ruja mw'ijuru, yemwe mwaba Kristo bo mw'ishengero ry'Ikorinto, sindababwira ngo mwebwe nimwitandukanye na banaka, sindababwira ngo mwebwe nimukomeze amacakubiri, sindababwira ngo mwebwe nimwanke banaka kubera yuko bafise inyigisho canke se bafise inyifato itandukanye nuko mumeze, sindababwira ngo nimwankane n'abitirirwa Kefa canke Petero, sindababwira ngo mwebwe nimwankane n'abitirirwa Alexandre Apollo, sindababwira ngo mwebwe nimwanke aba canke bariya, ariko jewe ndababwira ngo mwebwe abasigaye mw'ishengero ry'Ikorinto, mwumva mugifise ijwi ry'Imana muri mwebwe. Muri kino gihe bimeze gutyo, muri kino gihe bigoye, yemwe mwabakizwa bo mw'ishengero ry'Ikorinto, yemwe mwakiriye inyigisho z'ukuri zitazimiza, yemwe mwihanye, ukwihana kutari ukwihana kw'imirenzako musengera mw'ishengero ry'Ikorinto. Jewe Pawulo nk'intumwa y'Imana, kimwe mu bintu ndababwira muri bino bihe bimeze gutyo, ndababwira ngo mwiyubare rero ntimugwe, mwiyubare ingeso mbi mubona ko abandi bafise ariko mwebwe mudafise. Yemwe mw'abantu b'Ikorinto mwanyandikiye kino cete, mwiyubare ntimugwe, kuko ibyo byagwishije abandi, ibyo byatumye abandi basubira inyuma, ibyo byatumye abandi baboneka ko bafise ukwihana kw'imirenzako. Yemwe bakristo bo mw'ishengero ry'Ikorinto, umva ndababwira ijambo rimwe gusa, ndababwira ngo mwiyubare ntimugwe, kuko ibiriko biragwisha abandi bigwishije abandi namwe bitabibagiye ko mutomboye mukaba mugifise inyigisho nzima, ko mutomboye mukaba mucumba mpwemu yera yikina amatavu muri mwebwe. Yemwe mwaba Kristo bo mw'ishengero ry'Ikorinto, muri bino bihe bimeze gutyo, imwe mu mpanuro zikomeye ndabaha impanuro ivuga ngo mwiyubare, mwirinde, mube maso kugira ngo ntimugwe ngo mumere nk'abandi, kuko ibyagwishije abandi ndatinya ko byohava na mwebwe bibagwisha. Ariko nimwumviriye impanuro ndabaha, yemwe bakristo bo mw'ishengero ry'Ikorinto, mukumvira ino mpanuro ndabaha, mwiyubare ntimugwe. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, niri jambo rero numva mfise mu mutima nipfuje gusangira namwe, ni jambo rikubwira ngo wiyubare ntugwe. Yewe ukiri mu rugendo ruja mw'ijuru, asanga utaragwa, si kubera uri umuhizi, si kubera uri gihangange, si kubera uri umuhinga, si kubera uri agahambaye, si kubera yuko wowe uri umugororotsi gusumbya abandi, ariko asanga ukigiriwe ubuntu, ukaba utaragwa, ukaba utarahindirwa inyuma y'ishengero, ukaba ugisenga bigakunda, ukaba wumva mpwemu yarakiri muri wewe muri kino gihe c'iherezo.
cy'iherezo, muri kino gihe kigoye, muri kino gihe c'ubugaragwa, muri kino gihe abantu benshi bariko barasubira inyuma, muri kino gihe kimeze nko mu gihe ca Pawulo muri rino shengero ry'i Korinto, muri kino gihe mbere natwe tugize rusasuma tukabikurikirana twosanga hariho abantu bihanye canke bariko barihana muri kino gihe c'iherezo, mugabo bakihana ukwihana kw'imirenzako. Yewe ukurikiranye iyi video ndakubwira ijambo rikomeye muri kino kiganiro c'uno musi. Wiyubare ntugwe, asanga ugiriwe ubuntu ukaba ukurikiranye ino video utaragwa, utarasubira inyuma, utarabivamwo iby'urugendo ruja mw'ijuru. Ijambo ngufitiye mu kiganiro c'uno musi rivuga ngo wiyubare. Rero wiyubare ntugwe, wirinde ntugwe ibyo byirirwa biragwisha abandi. Ube maso, ntiwijajare, ntubone kumengo warashitse, nturashika mw'ijuru, uracari kuragwana intambara, uracari mu rugendo ruja mw'ijuru. None rero kugiriwe ubuntu ukaba utashitsweko n'ano macakubiri y'amadini yeze muri kino gihe c'iherezo nk'ico mu gihe ca Pawulo n'ishengero ry'i Korinto, ko wowe ukigiriwe ubuntu iyo usenze ukumva amina irururuka, iyo usenze ukumva Imana iracari kumwe nawe, ko wewe bigikunze ko wirinda, ko wewe bigikunze ko wiyubara. Ni impanuro rero yo kutagwa ngo wiyubare kugira ngo ntugwe. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutsima w'ubugingo c'uno munsi, turi mu bihe bigoye cyangwa se ibihe by'iherezo, ibihe bidasanzwe, aho usanga abantu bitwa ngo nabakizwa, aho usanga abantu bitwa ngo basenga mu ishengero kanaka, aho usanga abantu bitwa ngo nabaririmbyi, aho usanga abantu mbere bitwa ngo bakorera Imana mu byicaro bitandukanye. Ariko mugabo wakurikirana abo bantu bitirirwa Yesu, bitwa ko bari mu rugendo ruja mw'ijuru, bitwa ko bariko barasenga, bitwa mbere ko bama mu vyumba by'abasenzi, ahubwo mbere bitwa kumengo bafise n'ingabire zo kuvugishwa, bafise n'ingabire zitandukanye. Wakurikirana ukaraba muri kino gihe tugezemo kigoye, igihe c'ikigatwa, igihe c'ubugaragwa bwo mu buryo bw'imkemu, ugasanga abo bantu hari ingeso zabo uziravye neza ahubwo mbere zirusha ububi iz'abanyamahanga. Imana yacu nidutabare. Turi mu gihe aho abantu bagwanya abandi, aho abantu bitirirwa Imana bagwanya abakorera Imana, ugasanga birirwa baravuga ngo kwa banaka ntibakizwa, mw'ishengero kwa banaka n'abanyamahanga, mw'ishengero kwa banaka n'abanyabyaha, mw'ishengero kwa banaka nta muntu n'umwe azoja mw'ijuru. Ugasanga umuntu asenga mw'ishengero iri, ndiko ndirinda cane kuvuga ngo ishengero kanaka, ngo ishengero kanaka, ariko ndiko ndavuga ngo nesheje imvugo nyene. Ugasanga abo mw'ishengero iri bankana n'abo mw'ishengero kwa banaka, ngo kwa banaka ngo n'abanyangeso mbi. Ugasanga abo bantu bose mugabo bari mu rugendo ruja mw'ijuru, aho guhanurana, aho gusengeranira, aho kubwirana ukuri kw'ijambo ry'Imana, aho gusaba ngo Imana itabare abitirirwa izina rya Yesu, ahubwo bagwana intambara yo kwezwa no gutunganira Imana ngo babashe kubandanya urugendo, ahubwo bazorusozera amahoro. Ahubwo ugasanga nibihe byo kwica, nibihe by'amacakubiri, ya macakubiri twahora twumva muri ibyo bihe birenganye, bishoboka ko ntubakiriho mu bantu. Ugasanga abantu bankaba kubera ubwoko kanaka bavamwo, ugasanga ayo macakubiri yagiye mu bitirirwa izina rya Yesu. Ugasanga rero umukozi w'Imana kanaka arakoreye Imana, kumbura Imana iramugiriye neza, agize ikiganza ciza, agize amavuta, ateye imbere mu bijanye n'impano zo gukorera Imana, mugabo ngo kugira ngo bamucafuze, abantu aho kwita ku ngabire iriko irakorera muri we, aho kwita ku kuntu hari abantu bariko barakizwa canke bariko baratabagwa biciye muri iyo ngabire y'uwo mukozi w'Imana, abantu gaca usanga ahubwo baca baja ku marezo sosio, ku mbuga ngurukana bumenyi za internet, bakandika ibintu bakamufondafondera ibinyoma ngo nakaje kuzimu.
naka imbaraga zimukoresha ziva ikuzimu, ugasanga mu by'ukuri nta byemeza bafise byemeza yuko iyo muntu aje ikuzimu, ahubwo bamugiriye ishari cyangwa se mbere ahubwo shetani aciye muri bo ngo agwanye igikorwa c'Imana. Turi mu bihe rero huzuyemo kutemerana mu bantu bategerezwa kwemerana, mu bantu bategerezwa kurangwa n'ubumwe n'urukundo, na rijya ariyo ngabire iruta izindi, na rijya ariryo ragi Yesu yasigiye abari mu rugendo ruja mw'ijuru. Mwene data uri kurakurikirana kino kiganiro, n'iri jambo nari ndagufitiye. Iki gihe cari igihe kigoye kw'ishengero ry'i Korinto, iki gihe cari igihe cuzuyemo amacakubiri mw'ishengero, iki gihe Korinto cari igihe cuzuyemo ibyaha by'agahomerabunwa, cari igihe atakwemerana kwari guhari. Birashoboka nawe ugasanga uri mu bihe nk'ibyo, ariko iri jambo ndarigutumweko ngo ndarigushikirize. Yewe mwene data wumvise iri jambo, ni wiyubare ntugwe. Asanga utaramenja, abandi bavuze ngo kumenja nk'amaconco, asanga utarahemukira Imana, asanga abigikunda ko winanata. Shishikara kandi ubibemwo maso, wiyubare, wirinde cane, ube maso kugira ngo ivyagwishije abandi ibiriko biragwisha bariya wumvise, wewe nta giturire wabihaye. Wewe suko washitse ahantu shetani adashika, aho uri suko shetani atohashikana imyanya, ariko ahubwo usabwa ngo ushishikare kwiyubara. Wiyubare mu byo uvuga, wiyubare mu byo wiyumvira, wiyubare mu bikorwa, wiyubare mu ngeso, wiyubare mu ngendo, wiyubare mu byo ukorera mw'Imana, kugira ngo ntuhave usanga hari ikintu cakuvangiye gituma utemerwa n'Imana. Nano majambo nari mfise muri kino kiganiro cuno musi, wewe rero uyumvise, nagomba ngo wishire ku munzane. Mbega nawe amacakubiri nayo mu gihe cy'i Korinto, mbega wewe ntagufata? Mbega ibyaha bitandukanye byagiye bibonekana i Korinto, ibi byaha by'urwanko, ibi byaha by'ubushakanyi n'ubusambanyi byabaye i Korinto, mbega wewe ntibigufata? Mbega uracahagaze canke waraguye? Ndagufitiye impanuro imwe muri kino gihe. Wowe wumvise iyi video ngo wiyubare cane, wongereze ukwiyubara no kwirinda kugira ngo ntugwe. Nano majambo nahenda bafise ko mwese bumvise kino kiganiro, Imana yo ishishikara kubaha umugisha. Nuko reka dusenga Imana imbere yuko turangiza, kugira ngo tubone gusenga hama turangize kino kiganiro. Turagushimiye Imana nyina amahoro, turagukengurukiye cyane imbabazi zawe zama ibihe bidashira. Tugushimiye ino jambo ushikirije abantu bawe rivuga ngo wiyubare ntugwe. None rero umuntu wese aryumvise ataragifise ukwiyubara, atarafise ukwirinda, numugirire neza, umwiyereke, umugendere, umuhe kwihana ibyaha byose bimuboneka ko, hanyuma umuhe gushishikara kwiyubara kugira ngo bikunde abandanye urugendo ruja mw'ijuru amahoro. Mu izina ryawe gera Kristo Yesu niho tubisavye, amen.